Bakunzi b'ikiyago cya Bose TV mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye umwe wese naho aherereye. Ikiyago cya Bose TV yaraduteguriye ihiganwa gitiriwe yaga nawe. Mbega ni giki woba wibuka kuri kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi? Mbega wobuzi abantu bagiye bakora amateka aho hambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Mbega wobuzi impamvu tugeza aha? Wobuzi ibintu bagiye bakora baducira inzira kugira ngo dushobore gushika ngaho? Kaze nawe twiganirire umenye kahise k'igihugu cyacu, umenye impamvu aha turi tuhageze. Nkuko mubibona ndi umurundi kazi, nkaba mvuka mu ntara ya Bujumbura, nkaba mvuka muri quartier isanzwe izwi ku bantu benshi cyane, quartier Kamenge. Nkaba naje kugira ngo tube turiganirira kuri kahise k'igihugu cyacu. Hari umugabo yagiye akora ibintu byinshi by'amateka byatumye n'ubu tukimuhayagiza kubera ibintu yagiye akora. Amazina y'abavyeyi wiwe, se yitwa Ntiyanogeye Antoine, nyina akaba yitwa Germaine Sibomana. Akaba yavukiye nawe nyene nkuko kwanje, yavukiye mu ntara ya Bujumbura na quartier nyene yayindi nyene yiwanje, quartier Kamenge. Nawe si uwundi, mbega ubumuzi wowe ushaka kumumenya ngo ndamukubwire, si uyundi ni Ngabo Leonce. Ngabo Leonce yavutse nkuko nayivuze, yavutse mu ntara ya Bujumbura, quartier Kamenge. Mu mashuri yiwe y'intango yayize muri quartier 3 Ngagara. Akaba yize ku ishure Saint Joseph, niho yize intango. Hama mu mashuri yiwe yisumbuye yagiye kuyiga Ingozi, aho ishure ryitwa Normale Don Bosco, niho yayize. Igihe yariko ariga hose yagiye akora amateka mu byo yagiye aracamo byose. Yatanguye mu bisanzwe, Ngabo Leonce yavutse mu muryango usanzwe, umuryango w'abaririmbyi, kuko mama wiwe yarasanzwe acuraranga inanga, yavuza igitari. Hama se wiwe nawe akaguma yiyumvira indirimbo yoririmba zijanye n'iyo nanga ariko aracuraranga. Sekuru nawe nyene yavuza inanga, niyo mpamvu nawe novuga ko vyari mu maraso yiwe ibintu byo kuvuza inanga, kuko umva ko umuvyeyi wiwe ibara byose mubere. Hama sekuru nawe wose akabandanya abimukundisha. Igihe yavukiyemwo, yavutse itariki 10 z'ukwezi kwa 10 1951. Igihe yavutse umuziki ntabwo wari bwigere umenyekana mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nta nubwo wari uzwi, kuko hari hazwi imiziki y'abakongomani yonyene niyo yavuga ku maradiyo kuri ico gihe, kuko banayivuza guhera saa 5 z'agatondo gushika saa 5 z'ijoro, ariyo bariko baravuza gusa. Umuziki w'u Burundi ntiwari uzwi na gatoya. Nawe amahawa hose yaginda yiga byaramutuma abasha gukunda cyane gose umuziki, kuko ahantu hose yiga byaramuha uburenganzira bwo guma akoresha iyo naga yiwe ayivuza. Haraho yagenda yiga hose naho yarafise uburenganzira bwo kugenda arabikora. Niho rero ahejeje kwiga amashuri we yisumbuye mu 1973, yibutse ko hariyo abagenzi biwe bishe abona, niho yagiye ku gasozi k'Ibuganda, agenda nyene ababaye abibuka, aricara nyene n'inanga yiwe ariko ariyumvira amajambo nyene yoshobora gukora indirimbo yiwe. Wamenga kwanza ni mutima mweranda yabimuhaye, niho yaciye yiyumvira indirimbo, aho yakunzwe cyane n'umurundi wari wese. Nanje nkaba narayikunze vraiment, indirimbo y'akanovera, indirimbo nziza mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ikaba ari nayo yatumye umuziki umenyekana mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Maze kuvayo niho yaciye ashika aho hategurwa ihiganwa ryitiriwe Partage de la chanson,
akaba yagiriwe amahirwe iyo ndirimbo yiwe igaca ikundwa cyane. Abenshi muriko muriyumvira iyo ndirimbo ni yahe? Iyo ndirimbo yatumye umuziki umenyekana, iyo ndirimbo yoba ari yahe? Ni indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo yitwe Sagamba Burundi. Benshi mushobora kwibaza ati kuko turiko turaganira kuri kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi, hariho ndazi nk'abantu bariko bariyumvira iyo Sagamba Burundi ni yahe. Ndashobora kubibutsa kugira ngo tuyibukanye. Ndashobora kuvuga basi agahande gatonya kugira ngo dushobore kwibukanya twese nkuko turiko turibukanya kuri kahise k'igihugu. Hariyo nkaho yahereje umutima wa Afrika w'amata n'ubuki watanze akarorero mu kurondera ubuntu n'ubutungane. Amakunga byumvise ati mbe ni kagahugu, oya sagahugu ni igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa binamajambere. Dukenyere zigume abarundi twese b'umutima, turwanya akarenganyo uburyarya bidutesha kuba ku Burundi. Nitwivuna basi b'amajambere batunonera umutekano, ico tukwifurije Sagamba Burundi. Sagamba Burundi, Sagamba Burundi. Niho iyo ndirimbo imaze gusohoka. Rero amaze kuja muri iryo higanwa iciba iya mbere, umuziki uba uramenyekanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuca tubonerwaho ubu umuririmbyi urashobora no kumubaza ati mbega uri umuririmbyi, uzi umuziki impamvu warabayeho, uzi wabikoze, ariko ugasanga nta n'ivyo azi. Rero ayose n'amateka, niyo mpamvu ari mu bantu bakoze ibintu by'amateka tutanavyibagira. Hari umuntu yoca yibaza ngo mbega ko ariko aravuga muri kahise ngo abore hose yarapfuye cyangwa aracyariho? Oya, aracyariho. Ibyo yagiye arakora byose, aho hose iyo ndirimbo yiwe imaze gusohoka igakundwa na benshi, kuko kwanza duhuriye ku bintu byinshi. Yarize Université du Burundi, nanje nkaba niga Université du Burundi. Yahize gusa imyaka 2, kuko ibyo byose nubwo yabikora aciye ubwenge, nubwo yabikora abantu bazi ntibakundwa na bose. Hariyo abamuca intege, kuko nko mu wa kabiri, ageze mu wa kabiri yiga université, niho hari umwigisha mwimya amanota aramwima ngo kubera ngo ivyo bintu ngo by'umuziki, ngo umuziki nushobora kujana n'ishuri. Ariko mu 1977 acaronka bourse yo kugenda kwiga hanze. Niho yagiye kwiyumvira, ariko ariyumvira ibintu byose yakora yabikorana ubwenge. Abanyeshuri bigana yarumva ukuntu bavuga ati bashaka kuzoba aba ministre, bashaka kuba abantu bakomeye, ariko nawe akiyumvira ko iyo ugiye ku ishure utaba ugiye kurondera umu ministre, ugiye kurondera iki n'iki. Niho yaciye yiyumvira kuri filme nayo. Iyo filme nayo nyene yarakunzwe cyane, filme yise Gito Lenga yarakunzwe cyane, kuko ni nawe navuga yabaye mu filme ya mbere yatanguye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Akaba naho nyene ariho haciye hatuma igihugu cy'u Burundi gitangura kumenyekana ku bintu nk'ivyo, kuko igihe cyo yari yavukiyemo ibintu by'umuziki mu Burundi ntibyari bizwi, ibintu by'amareresi mu Burundi ntibyari bizwi. Byamenyekanye kubera uyo mugabo bijunja n'ijambo Ngabore hose. Aho se yiga hari n'ayandi ma concert yagiye akora mu gihugu nyene cy'u Burundi no hanze y'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo bishobora gutsimbataza uwo muziki, bishobora gutsimbataza ayo mareresi yagiye akora. Inyuma yaho yararavye avuga ati nivyoherera ngaha,
mu 1986 niho yaciye avuga ati reka dushire hamwe abantu bose b'imiziki tuze turaja hamwe ako novuga agashira hamwe kabo kugira ngo bishobore kugenda neza umuziki canke ayo mareresi ashobore gutsimbatara. Ariko ibyo byose nyene yabikora akunda nyene igihugu, abikorera n'igihugu. Hari benshi baca biyumvira ati none ivyo byonyene yakoze, aracariho ni byinshi yagiye akora n'inyuma yaho y'iyo filme canke izo ndirimbo hari imiziki yagiye akora nk'inyuma ya Sagamba Burundi, hari izindi yagiye arakora ngo nka zirya zawe we Simoni Karire, izo sinzi yagiye arakora no mu mareresi ntiyagarukije ngaho, yashishikaye akora kugira ngo Burundi nabwo nyene bube mu bihugu nyene biteye imbere, kubera ko aha tugeze ushaka gusanga hari abantu bateye imbere kubw'umuziki, ni kuvuga ngo ni kubera Ngabo Leonce. Ubu mu mareresi tuvuga ati ni Leonce, nuvuga iyo Ngabo Leonce adashobora kubaho nitwari umuziki wacu niwari kuba ufise uburyohe, niwari kuba uriho, nituba tuzi n'ubu tuba tucumviriza ngo nyene ngo ya miziki y'abakongomani iyo tuba twumviriza nta yindi tuba tuzi. Inyuma yaho yaravuze ati ntivyoherera ngaha, acaragenda ariyumvira avuga ati reka nshiraho ishirahamwe kugira ngo ku mwaka tuzokwame twibuka umuziki wacu. Niho yaciye ashiraho ishirahamwe yise Festival, majambo yose ari Festival International du Cinéma et d'Audiovisuel du Burundi. Gusa n'ubu nyene aracakora amateka yose aguma yandikishije, ni nawo navuga ati umusore wa mbere yatanguye kumenyekana mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haba mwumvise amateka Ngabo yose yagiye akora mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mwumvise amateka yatumye Burundi bumenyekana cyane, basi umuziki ukagira akanovera ukamenyekana ni kubera nde Ngabo yose. Twavuga ko ari no tumufata ubu nk'umwami w'amareresi, tumufata nk'umwami w'imiziki kubera ko yaduciriye inzira. Hama nkoba nosaba abandi bose Barundi canke abarundi kazi ko nabo nyene bokora nyene nk'ivyo Ngabo yose yakoze, ko turavyifuza n'ivy'akanovera byo biryoshe cyane, Uburundi bugatera buja imbere gusomba, kuko murumva ko nubwo yari umunyeshure ntiyigeze ashira inyuma umuziki wiwe, yarawukunda cyane. Nsubiye inyuma gatonya, hari nabo kw'ishure canke aho yarabaye kubera yakunda umuziki, ntiyibagira gutwara inanga yiwe, yaguma yitwara misi yose kw'ishure. Rero gushika naho bamutazira izina, bamutazira Rusake. Niyo mpamvu rero iyo umuntu afise ikintu cyo gukora naho nyene ari umuhamagaro wiwe gukora, nkaba ndabahimiriza gukora nk'ivyo Ngabo yose yakoze. Mwakoze cyane kudukwirikirana.